C'est une grâce de croire ce que n'ubuntu bwo kwizera ibyo turirimbirwa sur nous kuri aussi le twebwe ciel est ouvert, natwe ijuru riruguruka la gloire est ubwiza préparée. burategurwa Nous faisons qu'attendre twe turindira gusa que le Seigneur yuko vienne nous prendre umwami agaruka kutujyana et que ensuite hanyuma toujours ibihe byose soyons auprès de lui. tukaguma hafi yiwe Et cette kandi vallée et cette vallée de tristesse iki kiyaya c'umubabaro et de malheur ou de n'ibyago misère, canke by'ibibazo donc lui dire adieu ou bien dushobore au revoir. kubisezera tubibwire ati nagasaga tuzogaruka igihe ibintu byose bizoba bitunganijwe mu isi bitondetswe hanyuma umwami ashireho kuganza kwiwe hanyuma satani azoba aboshwe Plus rien. nta kintu na kimwe c'ikibi kizosubira kuhaba Dès le moment guhera quand le Seigneur mu mwanya aho umwami aza gufatira abiwe plus rien à craindre. aho rero nta kintu na kimwe tudasubira Alors, il n'y gutinya a plus d'épreuves, aho nta bigeragezo bizoba bigihari nta ntambara zizoba zigihari nta kugwana nta byaha plus de tentation, nta rien. kugeragezwa nta kintu na kimwe nta gutegwa nta na kimwe aho tuzogenda neza ibihe byose bihoraho Très, très kandi reconnaissant turashima cyane pour cela. ku bw'ibyo Je ne voudrais pas manquer sinashaka kubura mu buryo budasanzwe de souhaiter kwipfuriza ikaze bene data bakundwa qui parle l'italien et qui parle bava mu butaliyano le français. n'abavuga igifaransa Nous avions cet après-midi déjà kuno muhingamo Hamilton une belle réunion twagize ikoraniro ryiza rya Bibiliya et ces croyants ont une abo belle bizera mentalité, ils peuvent être ouverts. bafise inyifato nziza barashobora kwiyugurura bakanezerwa barashobora kwiga cyane kuri bo bagakoresha ibintu byinshi bafise turafise muri data wo muri Ethiopia Nous voulons d'une manière particulière mu buryo budasanzwe turashaka kumwipfuriza ikaze sinzi neza aho yicaye ubu mbega umwenda atari hano ego nihari Tu pourrais te lever s'il te plaît. mbega yohaguruka Te lever s'il te plaît. mbega uhaguruka kugira ngo Est-ce que tu pourrais te lever pour un moment pour que nous puissions te voir guhaguruka gatonye tukurabe buri hawe ikaze imana iguhezagire uyo muntu à qui même on voit qu'il est intelligent, il uwo parle ubona ko ari umunyabwenge avuga indimi zitandatu asoma indimi zitandatu akandika mu ndimi zitandatu imana iguhezagire urashobora kwicara Le Seigneur appelle. ahantu hose umwami arahamagara abiwe ngo basohoke C'est encore le temps de la grâce. kiracari igihe c'ubuntu Le Seigneur kandi connaît les siens. umwami we araza abiwe Si nous les connaissons, nimba ça, tutabazi c'est peut-être pas toujours le cas, mais lui, siko il byaba connaît. bimeze ariko we Il sait où arabazi est-ce qu'ils habitent arazi aho baba et comment est-ce qu'ils s'appellent. arazi n'ingene bitwa Et quand l'heure arrive, kandi igihe isaha yabo ishitse aho ri arabahamagara ndiyumvira ku rugendo ruheruka rwanje très touché, rwankozeko cyane ce voyage, urwo ce voyage rugendo restera dans ma mémoire. ruzonguma mu Quelle mutwe manière Dieu uburyo imana ikora ku buryo bw'uko imiryango yuguruka que des hommes kandi abantu avec la vérité hamwe n'ukuri soient informés. bakabwirwa ukuri narabivuze nta gihe kigeze hano izirici hano kumbure kuri abo Pas encore entendu. batarabyumva Alors que j'étais là-bas igihe alors que j'étais pour la première fois dans le ku golfe, nshuro ya mbere nari muri golf ya Persik j'avais là-bas et que j'entendais ce kazinga témoignage. k'igolf ka Persik numva igishinga intahe y'uwo gushika ubu yari afite ishengero ry'ivugabutumwa yari azi ko hari ibindi bintu bihari ariko yuko ibyo bintu umwaka wa 79 ni umwigisha yigisha icongereza yagiye mu ahantu basomera ibitabo by'abanyamerika aho asangayo agatabo k'umudagi kuri icongereza witwa Edward de Frank kitwa ngo uko niko uragize mu congereza asoma ako gatabo hanyuma arakogwa ko aranezerwa cyane hanyuma arantumira hanyuma Imana yuguruye imiryango muri ico gihugu no mu bindi bihugu
Je ne dis pas par un hasard, mais par si ibintu bya giturumbuka ariko n'uburongozi bw'Imana. que cela quelqu'un puisse m'expliquer. Ibyo je bishobore kunsigurira Dans un pays islamique, mu gihugu c'abisilamu de quelle tendance ahantu igikristo supporter ntacyo bivuze iyo biriko biraja hose mugabo barabyihanganira no mu ibyo bihugu by'abisilamu Imana yafise uburyo bwo guhamagara abantu ikabakora ku mitima ikababwira. Mbere numvise n'ibishinga nahe aho abantu dans une poubelle ahantu hatabwa ibintu ku kibuga cy'indege basanzeyo agatabo akabroshire, umwe yagataye ahantu hatabwa imyanda, uwundi aragasanga, umwe ntacyo kari gasiguye uwundi kari gasiguye byose. Murabona igihe twumva intahe nk'izo, aho rero turavuga tuti gusa tuti Mwami inzira zawe ziratangaje. Turashobora kuvuga ngo menya yuko Uhoraho arongora abiwe mu buryo butangaje. Mbega ni kangahe byagiye biramera nk'uko aho bene data ubwa mbere basaba udutabo, hanyuma kubera yuko baba bafite inyigisho yabo bashinzemwo ntibashobore kubandanya kujyana n'ibyo Imana yahishuriye muri data Branham. Hanyuma bafata ingingo byari byoroshye kugafata, baravuga ati twebwe ibyo twizera tumeze neza, hanyuma abo bagabo nabo bari mu makosa. Aho rero ibiti bite ahatabwa imyanda. Ariko umugabo we yasanze agatabo aho bagataye, yarambwiye ati iyumvire. Umuvuga butumwa mu Pentecote yatanguye gushavura, atangura gutukana, hanyuma agatabo arambwira ngo nta kintu kimwe ushobora gupfana n'ibi, we icyo uzobikoresha ni ikibazo cyawe. Hanyuma ako gatabo, icyo gitabo, hanyuma ngo Imana yankoze ko yaravugije irampishurira, nimwiyumvire ngo je yarantutse. Ibyo kuri jewe byabaye umugisha ukomeye. Ni uburongozi bw'Imana ko mu isi yose barabona ingene umwami Imana arongora abiwe, ingene abahamagara, n'ingene abashikana kumenya iby'ukuri. Rero twabaze kumva ijambo ryo gukosorwa no guhanurwa. Nta kintu cyo tugira neza gusumba ibyo guhanurwa bivuye ku mutima. Shaka kuvuga umutima w'Imana, kandi ijambo ry'Imana riva ku Mana, kandi ibintu byose byanditswe bidufasha, bitugira neza, biraduhanura, biratwubaka, biradukosora, biraduhumuriza, kandi bitugarukana ku nzira nziza. Ibintu byose dukeneye Imana mu buryo butangaje irabikora biciye ku ijambo ryayo ry'igiciro hagati muri twebwe, kandi biciye kuri mwemu wayo. Irabiduhishurira umuntu wese ku giti ciwe, ikatwereka ibintu bikomeye kuri twebwe n'ibintu nyamukuru. Nashaka ufashijwe n'Imana ubu gusoma imirongo myinshi. Ndizera yuko bene data b'abasobanuzi baza gukurikira. Ndabizi ngene bigoye gusobanura mu Baheburayo 3 iri jambo mu ncamake gushika ku murongo w'indwi. Baheburayo 3 umurongo w'indwi bihuye na Zaburi yasomwe, Zaburi ya 95. C'est pourquoi la parole de l'Esprit Saint est valable pour nous. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, nk'uko mwemu yera avuga ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanaze imitima yanyu nk'uko mwayikomanaje mu gihe cyo kuratsa. Kuri wa munsi wo kugerageza mu bugaragwa tubandanije gusoma, haravugwa yuko bagerageje Imana, Imana barayigejeje,
inyuma y'uko bari babonye ibikorwa byayo hagati muri bo, kubera yuko rero Imana mu bwoko bw'Abisirayeli mu buryo bugaragara bufatika bushobora gukorwa ko Imana yari yishuye, iravuga ngo bazobibazwa kuko nubwo yakoze ibitangazo bikomeye hagati muri bo ntibigeze bashaka kuyizigira. Abo si bo bazibazwa imbere y'Imana, abo batugeze bumva ngo babone, abantu bategeze babona ibikorwa by'Imana, ariko abo bantu bose ababonye igikorwa n'ijambo ry'Imana mu gihe cyabo bakabyumviriza bakabibona, mbega umwami wacu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo kuri urwo runganwe amaraso yose bazoyabazwa. Rwari urunganwe rwari rwashoboye kubona yuko rwari rwabonye ibintu byose byari binyegeje ibindi bihe byose. Igihe rero rushitse kugira ngo habe ukugendererwa kudasanzwe kw'Imana, aho dutegerezwa gushira intege zacu zose mu gukurikira igikorwa c'Imana, ntitangwe kugikekeranya ko, ariko tucizere kandi tugirire icizere umwami. Si kugirira icizere umuntu, ariko ni kugirira icizere Imana. Iyo minsi yose guhera ku ntango yamye ivuga ikavugira mu bantu, kandi iminsi yose yakorera mu bantu. Mu gihe Imana yari yaje kuri Mose yaramubwiye ngo numvise ugutaka kw'abantu banje kandi nabonye amagogwa yabo, ndamanutse kugira ngo ndababohore, ariko ndakurungitse wewe Mose, ndakurungitse. Hanyuma Mose yategerezwa kumvira ico gikorwa, kandi Imana yari kumwe nawe, igikorwa cyarakozwe. Ni kubw'iyo mpamvu yuko handitswe ngo nico gituma nk'uko ijambo rya Mwemu Yera rivuga rirafise agaciro. Turabizi yuko ijambo ry'Imana riva muri Mwemu w'Imana, kandi turabizi ko rifise agaciro kuri twebwe, ribwira twebwe. Kandi uku kugabishwa kuravugwa hano, kandi byanditswe hano ngo ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo, twebwe ntitubazwa ibintu byakozwe kera cyangwa ibitakozwe kera, ibyizewe kera cyangwa ibitizewe. Twebwe kuri ibyo bintu bizobazwa abantu babaye muri icyo gihe, aho ibyo bintu byakoreka cyangwa bitakoreka. Ariko uyu munsi muri kino gihe, iki gihe icyo dufisemwo amahirwe yo kumva ijwi ry'Imana, ryo kumenya yuko ari Imana ituvugisha, hanyuma tukaba twumva ijambo ryiwe ryahishuwe iryo aho ukugomba kwiwe n'umugambi wayo uhishurwa. Aho rero tubwirwa ibyo bintu byose, aho rero twebwe ibyo ni twe bibwira. Uyu munsi igihe twumvise ijwi ryiwe, ntibiba dukwiye mu kutizera gutangura gukekeranya ngo tugerageze Imana. Oya, iby'Imana yasezeranije izobikora, izosohoza ibyo yasezeranije. Nibyo yuko yaracitse, yarababajwe na ruriya runganwe, kuko yakoze ibintu byinshi: ukubohoka, ukuvayo, kubasohora, ukubitwararika mu bintu byose. Ariko nubwo byari bimeze nk'uko, ntibashoboye kubyizera. Nico gituma yababajwe na ruriya runganwe, abazwa na buriya bwoko. Iravuga ngo bama bazimirisha imitima igihe cyose, mbere hamwe n'ibirenge byabo, mbere bigaragara bari ku nzira bagenda, ariko umutima ntiwari kumwe n'Imana, ntibajana n'Imana. Ijambo ntikwari guhishurirwa kw'Imana muri bo kuzima. Kuri bo byari ibintu byo gutegekwa gukurikira, ntibwari ubuntu kuri bo. Kuba bahawe amahirwe yo kumva ijwi ry'Imana, nk'uko bivugwa mu gusoma mu byagezwe, ngo ni hehe hoba hari ubwoko bwoba bwararonse aya mahirwe yo kumviriza ijwi ry'umwami Imana. Mu gusubira mu byagezwe igice cya 4 duhereye ku murongo wa 35, gusubira mu byagezwe 4:35.
pour savoir ni mwebwe mweretswe est ibyo l'unique Dieu kugira ngo mumenye yuko uhoraho ari we mana pas d'autre que atayindi iriho atari we. il t'a fait entendre mu sa ijuru voix yabumvishije ijwi pour ryiwe instruire, verset 36, mu murongo wa gatandatu kugira ngo abigishe kandi yaberekeye ku isi umuriro wiwe uhambaye. tu as entendu hagati muri uwo muriro mwumva amajambo yiwe. le verset 39. umurongo wa 39. Donc reconnais-le aujourd'hui et prends-le à cœur que nuko uyu munsi mubimenye mubishire ku mutima yuko uhoraho ari we mana mu ijuru no mu isi est en bas sur la terre atayindi. et qu'il n'y en a point d'autre. Tous les autres peuples ubundi bwoko bwose bwagendera mu nzira zabo bwite, ariko ubwoko bw'Imana bwo avaient été appelés bwari bwarahamagawe à ici sur terre hano ku isi les voies de Dieu. Il y a bwagendera ku nzira z'Imana. Hariho un chemin de Dieu, inzira y'Imana kandi hano ku isi ku bw'ubwoko bw'Imana une voie de Dieu et inzira y'Imana. kandi Yesaya akandika 35 mu gice ca 35 akavuga voie d'un sentier ijwi inzira igoroye iyo ngo n'igipfu kitozimira, ariko abazimira no kutizera. abantu benshi une bonne orientation baba bafite uburongozi bwiza dans la foi. ariko ntibabe bafise ukwizera. aho rero ca twibaza twebwe twese Comment les choses sont pour nous, avec nous, mbega ibintu bimeze gute hamwe natwe, hamwe no kwizera kwacu, hamwe n'ivyo haravugwa, hamwe n'icizere cacu ku Mana. by'ukuri conditions nous sommes dans mbega tumeze gute muri ivyo bintu? kuko ukwizera si ikindi kintu kiretse kugira icizere, kwemezwa que Dieu yuko Imana ikora ibyo ivuga, et celui qui ne croit pas Dieu kandi utizera Imana aba yigize umubeshi, et s'égare arazimira et va dans akagenda mu nzira ziwe bwite akagwa. ici, au verset hanyuma 4 hano mu gice cya 4 hébreu que nous cyo avons mu baheburayo ico parfois lu dans le déroulement des années. twagiye turasoma imyaka myinshi. Abaheburayo 4 umurongo wa mbere, Puisque la promesse d'entrer dans son repos nuko reste, kwisezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, soyons dans la crainte twiyubare de peur kugira ngo l'un d'entre kumbure vous ntihagire uwo muri mwebwe trouvé iyumvigwa ko akererewe. étant venu trop tard. Il n'y a pas plus grave que ça. nta bigoye gusumba ibi Sera constaté que kuri abo bazobona yuko izamugwa ryabaye, et que on est resté, hanyuma umuntu akaba yasigaye on n'a pas pris part. atabigiyemwo. Pour des gens qui ont vécu toute leur vie et qui ku bantu ubuzima bwabo bwose babayeho ari byo biteze, babayeho biteze iryo zamugwa, hanyuma ibyo bintu ntibisoze kuri bo. haca handikwa hano la promesse d'entrer dans yuko son ngo repos isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo riracahari ngo mu gusohoza. twiyubare ntidutinye urubanza, ariko twiyubare kugira ngo ntitugende mu bushizi bw'amanga bwacu bwite, ariko tugire ubushizi bw'amanga yuko ibintu twizera, ibyo twigishijwe mu buzima bwacu byacitse ibintu by'ukuri, kubera yuko twayibayemwo umuntu wese giticiwe hamwe n'Imana. aho rero bica bitangurana no kuba yuko twaje dutevye, nuko atantambwe tuba twagize n'Imana. aho rero umuntu ku bijyanye n'ibyo yoca yiyumvira ku gutsindanishirizwa ku kwezwa n'umubatizo wa mpwemu yera, ibintu byose ibintu byose, ariko bitangurana no guhindukirira Imana. hari umwe yabaje uyundi, aramubaza ngo mbega waramaze kubatizwa mu mazi? aravuga ati ego mbere kabiri. ntibyari bihagije ko mwidata arabandanya arabaza ikibazo uwundi, aravuga ati ni gute rero? arabaza ikibazo ati mbega n'umutima wawe wose warihanye?
avant de te laisser baptiser, imbere y'uko ureka ukabatizwa repentir. aravuga ati ngwiki ngo kwihana aravuga ati oya sinigeze nihana Le frère a dit, bien ubundi mwene data aravuga ati aho rero tes 2 baptêmes d'eau ne te servent à rien. imibatizo yawe ibiri ntaciye yakumariye kuko ntaciye yakumariye kuko haranditse ngo nimwihane hanyuma umuntu wese muri mwebwe areke abatizwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kubwo ikigongwe c'ibyaha byacu. D'abord la repentance, donc ubwa mbere ukwihana rero ikibazo gikomeye kirabazwa des choses, mbega nous en avons participé, ibintu twagiyemo ibintu twakoze byaciye mu ntambwe ariko ces étapes là, ces ni choses, ibyo bintu byagera he mu kuba ibya bibiliya une expérience réelle, mbega wari umwimenyerezo w'ukuri nyawo kugira ngo un témoignage divin. uronke igishingano c'Imana. Ukwihana Veut dire tout simplement bisigurwa bisanzwe gusa de recevoir un ni regret ukuronka produit par ukwicuza l'Esprit de Dieu. gukozwe na mwemu w'Imana ukamanyugwa mu mutima wawe ukaba mu kwicuza ukumva yuko uriko urahona yuko wavutse mwino si atamana atakwizigiro ibintu byose wabikoze bicuritse. Ukwicuza ni ikintu kiba ibwina mu mutima. La repentance ukwihana produit un regret profond, gutuma haba ukwihana gukomeye kuva imbere gushika inyuma. Ibintu byose twiyumvira ko twari kera nous devenons un rien du tout, ducika ikintu ataco kivuze, quelque chose que nous ressentons, ariko ni ibintu twiyumvamwo twumva yuko ataco turi. c'est l'esprit de Dieu qui nous fait Ni ressentir mwemu ça. w'Imana atuma twiyumva nk'uko. La repentance est une Ukwihana ni igikorwa cimbitse ca mwemu w'Imana en ceux qui sont déterminés kiba muri abo au salut. Ils viennent pas bagenewe agakiza. Ntibaza gusa ngo bavuga ati mwaramutse Mana nkunda ndaba ndi hano, oya suko ntibishoboka. Mwemu w'Imana ategerezwa kuturongorera mu kwihana, uko niko vyanditswe. ce regret profond. Ne reconnais pas la ukwicuza volonté qui te conduit pour que tu sois conduit à la repentance. Romains 2, je sais même pas qui me ubwo ubwiza bw'Imana nibwo buturongorera kuja ku kwihana. Nkuko nabivuze, c'est mon grand avantage d'avoir une Ni- mauvaise mémoire. C'est peut-être jewe ndakunda kwibagira parce nuko que, nta muntu umwe ashobora kunshavurira et personne ne peut soupçonner le mal parce que je ne fais pas exprès. kubera Je yuko ne fais pas sinabikora exprès, mais c'est pas ma ndabishaka, volonté de cœur. ariko ibyo Comme une épée. byanciye mu L'homme peut mutima nkota. Umuntu J'ai été baptisé 2 fois. aravuga ngo nabatijwe La kabiri. question, Ikibazo rero ni ego, ikibazo ni est-ce que ariko tu t'es repenti? mbega warihanye n'ibindi. Non. Hanyuma ngo oya ngo sinihanye. Alors cela m'a touché le cœur. Ibyo rero byankoze ku mutima. Je me suis alors posé la question, Naciye nibaza ikibazo, dans quel état sommes-nous? mbega twebwe twese tumeze gute rero? Qui réellement a Ninde expérimenté by'ukuri que l'Esprit de Dieu yagize umwimenyerezo yuko vient sur un homme nkemu w'Imana aza et ku que c'est muntu, pas seulement que les yeux hanyuma et que les si amaso gusa mais que canke vraiment dans une telle détresse intérieure, mu mubabaro dans mu kuvunagurwa imbere turarongorwa kumanyagurwa nk'aho umenga duciye ku rusyo. kandi nk'uko gutaka dutekera Imana kugira ngo idukize. Aho rero turashobora gushima tugahimbaza kubwo ubushizi bw'amanga bw'agakiza kacu, aho inyuma yo guca muko kumanyagurwa ibyo bikozwe na mwemu w'Imana, ibyo bihindukira kuba amashimwe no kuba kwishima. Nimba ntushobora kwibuka ikintu cyari giteye ubwoba, wari umunsi nk'uyu mu kw'icenda 51, aho by'ukuri ntitwari tugishobora kurira, ariko mu bwina bw'umutima w'umuntu wese twari tumanyaguritse ibyakozwe na mwemu w'Imana, twari twubamye gushikaho umwanya washika, aho inyuma
tout le combat et chercher la face de Dieu. intambara yose no kurondera mu nyonga y'Imana no kumanyagurwa no gutaka ku mubabaro, hari umunezero wo umutima waseruka, hanyuma ubwo nyine amosozi de souffrance y'umubabaro no kwihana agaca ahinduka mu marira yo gushima, ukwidoga bigahindukira kuba amashimwe no mu karuru k'umunezero. nta muntu umwe yarakeneye kumbwira ngo nkeneye gutarika ibiganza kugira ngo ntazire umwami. nari ndabizi, ibyo byaciye biba ahubwo byihuse, atari umwe akeneye kubimbarira. hari ugushira amanga mu kwizera, ugushira amanga agakiza kaje ibintu atamuntu n'umwe ashobora gukora canke ngo ankuremwo, kuva mu rupfu ugashika mu bugingo, ukava mu guhona ushika mu gukira, ugaca muko kubanyagurwa umutima mu kwicuza, hanyuma ugashika ku kudakekeranya ugakiza kawe uri imbere y'Imana. ndabivuga ibyo kumbure kubera yuko twese turashaka kuba abiteguye igihe umwami azoza, kandi ntidushaka gusa kuba twarabatije abantu, turashaka kuba twarabatije abantu abagize kubanyagurwa imbere muri bo, bamanyaguwe na mpwemu w'Imana, bakarengerwa na mpwemu w'Imana, aho ibintu byose byashonze bigashonga nk'ibishongeye ku zuba. mbega ugukomarana k'umutima n'ububi bw'umutima bikiri mu bizera, umutima ugasanga uracakomeye nk'ibuye. ibyo biba bisigura rero yuko nta n'umutima mushasha uba uraza, nta mutima mushasha uba uraza. nibyo canke sibyo? kandi Imana yaradusezeranije ishaka gukuraho umutima ukomanaye nk'ibuye, iduhe umutima woroshe nk'inyama. uyu wakira, wumva, ukogwa ko ufise imbabazi n'umutima wose. twese rero turashobora kwigenzura gusa, tukigenzura ivy'Imana yamaze gukora muri twebwe hamwe n'ibitegerezwa gukorwa. umuntu wese adafise uwo mutima mushasha, ataronka umutima mushasha muri uyo by'ukuri, harimwo imbabazi z'Imana zo kumva ababarira uyundi, umutima uwo Umwami ashobora kubamwo, umutima uwo Imana ishobora kubamwo uhindukiye umutima mushasha. ni umutima wumva ujanye, ni umutima wizera, wumva umubabaro w'uwundi muntu. nimba harimwo ugukomantara, ububi, nimba minsi yose twumva umenga abandi nibo bakoze nabi gusumba aho, rero mbega ibyo byagusanze nk'inyigisho, wabisanze nk'inyigisho muri Bibiliya cyangwa n'ibintu twabayemwo ibyo twizera? icyo ni ikibazo cyo kwibaza. je ibyo by'ukuri ndabifise ku mutima, kandi ndabivuga ndabisubiramwo yuko ntibibe gusa ariko kuba twarumvise ubutumwa bw'ubushobozi bw'Imana ubwo mu buryo buhoraho tuguma dushima gushika mu bihe byose, ariko dushobore kuba abantu abo Imana yagiriye ubuntu, abo Imana yabyaye bwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima, abantu batigishijwe, abantu batinjiye mu bwami bw'Imana biciye mu nyigisho, ariko binjiyeyo biciye mu kuvuka bwa kabiri. rero ku gatatu nabivuze, kandi ahanashaka kubivuga mu buryo bwumvikana. umuntu yiyumviriye yuko ubutumwa buzokiza umuntu umwe, bisigura ngo yaribeshe. agakiza kava gusa ku Mwami. uwo yamenye amaraso yiwe ku musaraba i Golgota, ariko ubutumwa ni ubw'abakijijwe, bubwirwa abakijijwe, ababaye mu gakiza kabo. umuntu avuze ngo ndizera ubutumwa, ngo nicyo gituma ngo narakijijwe. oya,
icyo gishobora kuba ifite ikintu bikwiye kuba kwanza ubanza gutangura neza. L'ordre doit être correct. Gahunda itegereza kuba itunganye kandi nzira yuko aho niho rero hari ikibazo ibice n'utugwi dutandukanye, ibintu dusanga muri abo bifata yuko bizera ubutumwa. Aho rero mbere turumva havugwa abizera ubutumwa ngo bafise mpwemu yera, ahubwo ni gihushane umuntu afise mpwemu yera niwe yizera ubu butumwa. Nicyo kintu rero aho rero woca urekura ifarasi si igare ushira imbere y'ifarasi ariko n'ifarasi ije imbere y'igare. Mbega n'abantu bangahe mu isi yose biyumvira ko ari mu butumwa? Narabivuze no mu butumwa buheruka, agatabo gaheruka, umuntu abajije mbega urizera ubutumwa, ubutumwa tugerageza kubaza uwo muntu, mbega kwanza uvuga ubuhe butumwa? Ni ubuhe butumwa uri kuravuga ko igihe uyu munsi sinashobora guharura mbega ni ubuhe butumwa bungana iki, ariko ni abantu benshi bikoreye ubutumwa. Oya, hamwe n'Imana suko bigenda, hamwe n'Imana suko bigenda, kandi kubera ko Imana ari Imana ya gahunda. Aho rero siko ndavuga gahunda iri hano mu itongo ry'abapfu, ndiko mvuga gahunda y'Imana, ndiko ndavuga gahunda y'imyimenyerezo twagiranye n'Imana, ibyo twabayemwo mu kigo c'Imana, mu ijambo ry'iwe ryasezeranijwe mu buzima bwacu. Ibintu byose bitegerezwa kuba bihuza nk'uko ivyanditswe bivuga. Mbega twaronse mpwemu w'Imana, aho rero turaza kwakira n'ijambo ry'Imana, igishinga ntahe gihishurwa mu byanditswe byera n'ubutumwa tubwakire n'imitima yacu yose. Turaza kwakira ijambo rya mwemu, igishinga ntahe c'Imana mu ijambo ryayo biciye kuri mwemu. Aho rero kubera yuko bizaba bigaragaje ko muri twebwe biciye kuri mwemu habaye kugwabasha hamwe n'ijambo ry'Imana iryahumetswe rigahishurwa na mwemu w'Imana, haba hariho guhura n'iryo jambo. Umwe rero ntazoba akeneye kwigisha uyundi, ariko bose bazoba abigijwe n'Imana. Aho rero ntidukwiye kurindira gushika aho umuntu agira icyo asobanura gishasha, ariko muri wewe nyine uba utwaye ijambo ry'Imana mu mutima utunganye, umutima umeze neza kandi ari mushasha. tuba turindiriye yuko Imana ibyemeza yuko mu buzima bwacu bicika ibintu by'ukuri. Ijambo ry'Imana misi yose ni urubuto, kandi nimba urubuto rutewe rugaterwa kandi imvura ikagwa kuri rwo n'izuba naryo rikaka kuri rwo, aho rero ubuzima bwo burasohoka muri urwo rubuto. Murashobora kwibuka akarorero ka Mwendata Branham igihe yariko aravuga ibijanye n'urubuto nyago n'urubuto rw'ingano rutari rwa nyago bakoze. Abanyamerika batembereje gusoma abadagi barashobora gukora urubuto rw'ingano ubwo mu birugize 100% ruba rusa n'urubuto rusanzwe. Hanyuma barakora n'ibindi. Hanyuma Mwendata Branham akavuga ngo nimba mushaka kumenya mbega nuruhe muri urwo rubuto ari ugukuri n'urubuto ari ugukuri, aho rero zose zitere mu isi, hanyuma witegereze ibiba. Ruriya gukuri ruzoza rukure, urundi narwo ruzobora. Rimwe na rimwe ikintu kirashobora kuba gisa cyane n'ikintu cy'ukuri ku buryo bw'uko iyo ari bishoboka mbere n'abatoranijwe ntibobonye, iyo ari bishoboka ntibobonye ikintu cy'ububeshi. Twende dushaka ikintu kwigana ikintu cy'ikivange, ikintu cy'igikorano. Dushaka ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana ry'ukuri rimeze nk'urubuto rutabura rw'ijambo ry'Imana. Aho harimo ubuzima bw'Imana, kandi nimba rutarasohoka urwo rubuto ruzosohoka, urwo rubuto rw'ubuzima. Aho rero ntidukeneye kwihata
dukeneye gusa kureka imana ikore mu buzima bwacu mu gihe turi ko dukoresha iri jambo isezerano twakunze kumurika cyane ku buryo jambo isezerano ubwoko nk'uko turi ubu abantu bahamagawe gusohoka n'imana mu madini yose mu bwoko bwose yatugize abantu bayo turi abo bumviriza ijambo ry'isezerano kandi ubwo nyine baca baryizera hanyuma bakitega gusa yuko ribona ugusoza kwaryo abantu abo mu bwami bw'imana bari mu bwami bw'imana abavutse mu bwami bw'imana nk'uko isezerano ry'imana riri baryizeye ubu bantu baronse muri bo ubugingo budashira kandi nk'uko nabivuze bafise n'imigenderanire yabo imigenderanire ikorwa na mwemu w'imana mu ijambo ry'imana iryo ryahishuwe na mwemu w'imana ubwo nyene baba bugaranye ibisobanuro byose ibintu byose iburyo canke ibubamfu biriko birazanwa bishikirizwa ibyo ntibashobora kubyemera ntibanabyihanganira ijambo ry'imana muri bo riranka rijugunya ibintu byose bitava ku mana ubwo nyene ni ijambo muri ryo ribyanka si jewe nawe si kubura ubikwiye canke jewe ni ubuntu bw'imana ni ubwayo igaba ku ijambo ryayo ry'inkomoko iryo yashize muri twebwe iryo yabivye muri twebwe ni kubw'iyo mpamvu itugabako kugira ngo urubuto rw'ijambo ruri muri twebwe igihe ruzoshobore gusohoka rugire ivyamwa vyago turashaka kuba mu kuyubara cyangwa gutinya kugira ngo ntihagire ubuntu n'umwe muri twebwe aboneka ko yaje acererewe turabizi ibyanditswe abantu bazorira bazogira insya z'amenyo bazovuga ngo misozi tugwe ko bitandara mutugwe ko mudufuke kizoba ari igihe giteye ubwoba kizoshika ariko imana ntishaka yuko umuntu asigara inyuma yuko yumvise ubuntu yonose ubuntu akaba yaburonka ubusa akamaramara yo ishaka yuko dushika tukamenya ku by'ukuri hanyuma ukuri kukatubohora ariko tugashobora hanyuma gushikamishwa tugacomekwa tukezwa tugatunganywa muri mwemu w'ukuri nicyo gituma tugomba kugaba cyane tukaba mu kwiyubara kugira ngo ntihagire n'umwe muri twebwe asigara ninde abikora reka ndabisubiremo ntimutinye urubanza ngo mugume mwiyunguruza mu bushizima bwanyu bwite oya muvuga ngo byitsubizumira neza oya turashaka kuba tuzi neza ibintu yuko imyimenyerezo ya Bibiliya twayikoranye n'Imana kandi yuko mwemu w'Imana by'ukuri aturongorera ku kwihana mu buryo bwimbitse hanyuma imbere mu bwina uko turi tukaba twarakorewe ko reka kumbure novuga cela a pu peut-être même nous causer une douleur si profonde que nous avons pleuré parce que au moment byatubaza mu buryo bwimbitse kuyobwa turira kuko igihe mwe mu Imana aje kuri twebwe tukarongorerwa ku kwihana biciye kuri mwe mu Imana hanyuma tukamenya yuko umwagazi w'Imana ku bwacu waciye i Getsemane uragenda i Golgota kugira ngo uducungure mujya mwanya aho mwe mu Imana abaje ku muntu il y a au moins deux choses qui se passent. Basi hariho ibintu bibiri biba. Nous-mêmes comme
ubwacu turimenya nk'abariko bararimbuka, tukamenya umwami nk'umukiza wacu uwadukijije, tukamubona mu mibabaro yiwe ku bwacu. Umuntu arongotswe na mwimu w'Imana mu bwo burebure ntaguma mu bwo kwiheba, arabisohokamwo hanyuma agashika mu kudakekeranya, mu kwizera kuzuye nk'uko ibyanditswe bivuga, aho mwimu w'Imana ashingira intahe mwimu wacu ko turi abana b'Imana. Aho rero umuntu ntabaza umugore we ngo uri wibaza ko ndi uwizera. Oya, umugore azobimenya ko umugabo we wari umwizera. Aho rero tuba dufise ubushizi bw'amanga, ntidukeneye kubaza umuntu canke ikintu ubwacu twibwira, ariko kubera yuko twaciye muri uwo mwimenyerezo, abandi bazobibona. Murabizi mu isezerano rya kera hamwe na Yakobo yagwanye n'Imana gushika aho byose byari bimeze neza, ariko iyo ntambara yaraje irashika, arashishikara gushika mu gitondo, gushika ku mwimenyerezo. Rero ku mushukanyi Yakobo yacitse umuganwa w'Imana, umuntu mushasha n'izina rishasha, hamwe n'inzira nshasha imbere yiwe, hamwe n'Imana akagenda imbere. Twebwe twese abategereza kugira iyo myimenyerezo, kandi ndabivuze ndabigambiriye, abategereza kugira iyi myimenyerezo. Turashaka cyangwa turashobora gusaba umwami natwe hamwe n'ibyo ibibe kuri twebwe vuba cyane, kuko ntituguma twiteze ibindi bintu byose. Nimba ibyo bintu byose muri gahunda kabyo gatumbereye neza, gatumbereye, tutaragira iyo myimenyerezo hamwe n'Imana, bitameze nk'uko tuba turiko turibesha n'abandi, hanyuma ntituzokwinjira mu ruhukiro bwanditswe. Ubwo buruhuko bw'isabato buracabikiwe abantu b'Imana, Abaheburayo 4:9, kandi haranditswe no muri Yesaya, nabisomye uyu munsi, les méchants n'ont pas de repos, dit l'Éternel. Ababi ntibagira uburuhukiro. Twebwe dushaka kwinjira mu buruhukiro bw'Imana, atari uko imbere y'ibyo ibihuhusi, ibintu byose bizomera mu bihuhusi, mu mubabaro, ibyago, ariko turinjira mu buruhukiro hamwe n'Imana, kubera yuko ijambo ry'Imana muri kino gihe twaribwiwe. Biciye aho niho tumenya yuko Imana ifise inzira yayo hamwe natwe. Yoba itatubwiye ijambo, yoba ijambo ryayo ataco ryo bari tubwiye, aho rero nogira inama uyu munsi nkavuga ngo Imana ntiratwitwararika, ariko kubera yuko ijambo ryayo ryadukoze ku mutima, ninde yagize umutima ukozwe ko ijambo ry'Imana? Twese ryadukoze ku mutima, ariko ijambo ryiwe ribira mu mitima yacu. Rero nimba amajambo y'Imana ayo twabwiwe nimba tuyitondera, aho rero misi yose tuzokugwako nayo. Iyi Bibiliya ni igitabo gishasha kizima kuri twebwe. Ibintu byose ubwa mbere byari nk'ibisokozo kuri twebwe, bidatahuritse kuri twebwe ibyumvikana, kandi turabihishurirwa twebwe twese. Rero twarabwiwe ijwi ryiwe, twararyumvise, kandi biciye ku ijwi ryiwe niryo jambo ryiwe, ijambo ryiwe niryo jwi ryiwe. Ni kubw'iyo mpamvu acavuga ngo nicyo gituma Mpwemu aratubwira, mubyibuke ku ntango ya buri gwete rw'ishengero aravuga ngo wandikire marayika, hanyuma izina ry'ishengero, hanyuma akavuga ngo ufise amatwi niyumve icyo Mpwemu abwira amashengero. Iryo ni itandukaniro rikomeye. Mbega
nous sommes seulement des gens qui turi abantu gusa bavuga ibyo bintu basubiramo ibyavuzwe canke nkemu w'Imana yarashoboye kuduhishurira ijambo ry'Imana irigira rizima. Bitameze nk'uko urwanko, ukutizero, ibintu byose, ukunanirwa, ibintu byose, kandi Imana yaciye irahira mu burake bwayo ngo ntibazinjira mu buruhukiro. Are isezerano riratangwa rero hano ngo hariho uburuhukiro bw'isabato bwabikiwe abantu b'Imana. Rero turashaka kuba mu kwiyubara, twinjire mu bwo buruhukiro, ntihagire uwoboneka ko yaje acererewe. Ndipfuriza twese inzira ya Bibiliya guhera ku ntango gushika ku iherezo. Imana ishobore kutuvugisha, idukore ku mitima, kandi mwemu wayo ashobore kutuvunagura umutima, avune ko turi uko kwicuza Imana itanga kube muri twebwe, hanyuma dushobore gushika mu bushizi bw'amanga bw'Imana, aho dushobora kuvuga ngo uko kwihana kw'Imana kwavuye ku Mana, ibintu byose byabishasha, ibintu byose bya kera byarenze. Murabibona, ikintu cyose kiba namwe mu Imana cya mbere, aho rero duhindukira Imana. Nico ijambo guhindukira risigura, ugugaruka, uguhindukira, ukava mu nzira zawe, mu nzira zanje, mu byo ngambiriye, mu byo ugambiriye, tukagaruka ku Mana, tugahindukira, tukagira kugaruka ku Mana. Aho rero aba harimwo ukwihana no kwicuza. Ibyo biciye muri ibyo niho tugaruka ku Mana. Nta kundi kuntu byogenda. Kugira ngo tugaruke ku Mana, twakigwe nayo, twemegwe nayo, birakwiye yuko duca mu kwihana kwa mwemu. Aho rero Imana iratabara, iraduha ubushizi bw'amanga yuko twiyujuje nayo. Twebwe abari abansi mu byumviro byacu, ibyaha byacu byarafukiriwe birababarirwa, buri twarose ikigongwe. Aho uko ubushizi bw'amanga bwo kwizera hamwe n'umunezero wimbitse no gushimwa cyane iyo biduze ku Mana mu munezero, nta kindi kintu kiba kiretse ukubona imigenderanire n'Imana ishizweho, kandi ko mwemu w'Imana ashingira intahe mwemu wacu yuko twacitse abana b'Imana mu uwo mwanya. Umutima mushasha n'imwemu mushasha biba biri ngaho, suko biguma mu nzira gusa, ariko ni kuba twinjiye tukagwana gushika aho tuzoba mu byo Imana ishaka gukora. Mbere icitanga inyishu, duha inyishu iri hejuru mu ijuru biciye kuri mwemu yera, aza kuri bose. Kandi ndabasabye, iri ni ijambo ry'Imana, kandi bwari ubutumwa bwa mbere bwa Petero. Yaravuze ngo mwihane, kandi umuntu wese areke abatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo kubwo ikigongo c'ibyaha byanyu. Aho rero muzoronka ingabire ya mpwemu yera. Iyi ni inyishu y'Imana ku bizera. Iyindi nyishu yose ni inyishu y'umuntu canke y'uwundi. Inyishu ivuye ku Mana uyu munsi itegerezwa kuba ari ya nyishu nyene yabaye ku bakristo bo bwa mbere mu byakozwe n'intumwa. Umuntu yahindukiriye Imana hanyuma agakurikira Umwami,
commence le chemin atangurana de l'obéissance, inzira yo kumvira no kwizera, hanyuma akareka akabatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. vois cet homme désormais Imana comme sa itangura possession kubona qui uyu est devenue muntu sa possession. nk'ubutunzi Et cet bwiwe homme-là nk'ubutunzi se bwiwe, tient sous kandi le ciel uyu vert. muntu Et aba ari imbere l'Esprit de y'ijuru Dieu ryugurutse, doit se répandre sur lui. nk'emu w'Imana Grand ategereza témoignage, kwisuka kuri we tu kugira ngo m'appartiens désormais. ashinge intahe ngo Ça, ubu rero uri uwanje. c'est le sceau divin de Ico ceux ni qui ont cru. ikimenyetso c'Imana kuri abo bizeye, kandi nimba handitse Nous sommes scellés yuko de l'esprit de la twashizwe ko promesse. ikimenyetso namwe mu w'isezerano, aho rero Est écrit, n'a pas le droit seulement d'être écrit. ntibifise uburenganzira bwo kuba byanditswe gusa mu Banyefeso 1:13 canke 4:30. Birakwiye ko ibyo biba byanditse no mu buzima bwanje kandi bikandikwa mu buzima bwawe. Birakwiye yuko biba ibintu by'ukuri by'Imana, umwimenyerezo nyawo wagiranye n'Imana. Mbega byo bimariye iki nimba ibyo bintu byose dushobora kubyuzurana twuzurana imirongo ya Bibiliya guhera ku maguru gushika ku mutwe, ariko tutagize umwimenyerezo wacu n'Imana? Si se référer à la Bible ou bien connaître toutes les dufatiye kuri Bibiliya cyangwa tukamenya amasezerano yose, iyo ibyo ntibishobora gukiza umuntu. Oya, tuza kuba twagize iyo myimenyerezo hamwe n'Imana, dans le passé. kandi ndabizi ko muri kahise hari ibintu byinshi byabaye bitari bikwiye kuba byarabaye, ariko ibyo nta kintu na kimwe bihindura ku kuba abantu uyu munsi bashobora kugira imyimenyerezo ya Bibiliya hamwe n'Imana, kandi ibyo muri gahunda ninde bishaka ibyo, ninde bishaka. Amen yari inyantege nke, amen yari inyantege nke. C'est une grande différence. Ni itandukaniro rikomeye. Mbega abantu gusa barasizwe barasigwa hanyuma bandanya kugenda mu nzira zabo bwite, mu byumviro byabo bwite, canke abantu barumvise ijwi ry'Imana, ariryo jambo ry'Imana ryahishuwe na mwe mu yera muri kino gihe. Abantu mbega barabyumvise. Hano ntituriko sindiko ndabwira abantu b'abakarismatike, ntituri hano kugira ngo duhe igitsibo Babilone. Turi hano turi nk'abantu kugira abantu basohotse i Babeli muri Babilone. Ntituvuga hano ibintu umuntu ategerezwa gukora canke ibyo tugerezwa kwerekana ukabwira uyundi ngo abisubiremo. Oya, turiko tuvuga ibintu twebwe nk'abizera, abo umwami yahamagaye, abumvirije ijambo ry'iwe ry'ukuri, hanyuma by'ukuri twarishuwe na mwe mu w'Imana, tugashobora kandi dutegerezwa kugira imyimenyerezo ya Bibiliya muri gahunda katumbereye k'Imana, tutitwararitse ibyo abandi bantu bakora. Kandi muri Data Branham arabivuga ngo ni igihe aho amadini yose abantu barasohoka kugira ngo baje kurondera amavuta ya mwemu. Akavuga ngo bigeze aho mumenye ko ari cyo gihe umukwe ashika, kuko uko niko handitse ngo igihe inkumi z'ibigugu zizogenda kurondera amavuta, umukwe araza kandi abiteguye bakinjira. Mbega barafise iki mu matara yabo? Amavuta. Mbega mu nzavya barafise iki? Amavuta. Hamwe n'ivyo rero biba bihagije gushika no mu gihe cy'igicugu. Ntidushaka ukugira uko twiyumva gusa, kandi ndabisubiramwo hano, ntidushaka ibikino by'abakarismatike, ariko dufise uburenganzira butumbereye ku masezerano ya Bibiliya. Dufise uburenganzira ku myimenyerezo yose bene data na bashiki bacu bakoze ku ntango. Nuko gusa niho dushobora gushikira intego, niho ishengero ku iherezo rizoshikira intego, nimba rigarutse ku bumwe bwa mwemu, ku kwizera kumwe, mu mubatizo umwe, haba mu mazi canke muri mwemu. Aho niho gusa tuzoshikira intego, turongowe na mwemu yera, inyuma y'uko ijambo mu buryo bwumvikana rizoba ryakoze ivyaryo muri twebwe. Naho gusa
cette union divine ubwo bumwe bw'imana entre Christ et l'Église hagati ya kristo n'ishengero hamwe na bamwe ku bandi aura lieu. niho bizoba. ubu rero ku murongo Hébreux 4 verset 3 est écrit: abaheburayo 4:3 haranditse nous entrons dans le repos ngo ariko kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro qui sommes parvenus à la foi. nk'uko yavuze twebwe abashitse ku kwizera twinjira Je pourrais, comme il a dit, mu je pourrais buruhukiro. lire la parole de Néhémie où nubasomera ijambo ryo muri Nehemiya et l'Esprit de Dieu iryanditswe avuga ngo mpwemu w'Imana fait entrer dans le repos. yabinjije mu buruhukiro. hariho uburuhukiro buhari bubikiwe uburuhukiro Sabbatique, bw'isabato, céleste, divin. uburuhukiro bwo mu ijuru bw'Imana biciye kuri mpwemu yera, muri mpwemu yera. Il est dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. hariho bitatu bishingira intahe: Nous, l'Esprit, amazi, mpwemu n'amaraso. et nous avons toujours eu à le dire. kandi iminsi yose twakunze kubivuga, Doivent produire leur effet ivyo dans les bitatu croyants. bitegerezwa gukora ibyabyo mu wizera. nta yindi nzira yo gushikira intego kuri twebwe. Un message ou bien si ubutumwa, c'est pas un messager qui est mort pour nous dans lequel il serait continué le salut. Non. intumwa yapfuye cyangwa ubutumwa bwarimo umwami Yesu Kristo niwe yatuzaniye agakiza. Que nous avons été sauvés. kandi rero biciye ku byo kubera ko twakijijwe tukaronka ubuzima bw'Imana. Par cela biciye kuri ibyo niho imigenderanire twayihawe ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bw'Imana, mu bwami bw'Imana, mu mugambi w'Imana, n'ibintu byose biva ku Mana. ntibiciye kuri uwo mwimenyerezo niho ibyo bintu twabihawe. umwimenyerezo n'ibyo bintu byose, ariko ubwa mbere habanza imyimenyerezo, hanyuma hakongera ko inyigisho, hakabamwo ugushigwa mu mabanga yose y'Imana. sinshaka ko umuntu ahura nabi. ndizera yuko 100% abana bose b'Imana muri ino minsi bumva ijambo ry'Imana rya kino gihe, ndavuga ryo mu gihe cyacu, bategerezwa kuryumviriza. nimba bashaka guhagarara imbere y'Imana, nta yindi nzira ihari. ntushobora gukora ibyo ushaka hanyuma bavuga ngo nahuye n'Imana, haleluya, Imana ihimbazwe. ku bijyanye n'ibyo bintu jewe sinshaka ku kintu na kimwe yuko umuntu yokwiyumvira yuko ijambo rya kino gihe, muri kino gihe, ritari ryo mu bwami bw'Imana, ahubwo ngiye ushane mu buryo bwuzuye niryo ubutumwa nubwo mu bwami bw'Imana. ariko shaka kumenya yuko ibintu bitondetswe mu buryo bw'Imana ishaka. nimba ari abizera bafatira ku myimenyerezo yabo, ariko bakaba batiteguriye kwizera ijambo ryahishuwe n'amajambo yose y'isezerano akenewe kubwo kurangizwa kw'igikorwa c'agakiza, batiteguriye no kubyakira, ariko bagenda gusa bivugiriza inzamu bwabo, ntibazoshikira intego. ijambo nyine bazoribwirwa nk'uko umwami yabivuze hano. ngo ntibiteguriye kumva ijambo ryanje. nicyo gituma ubwo bwoko bwambabaje. mwumvire yuko abantu bashaka korera Imana itobemera kwinjira mu bwiza kubera ko batari abandi, ariko nuko bo bashatse kurwanya kugomba kwayo, bagwanya ijambo ryayo. aho rero ntacyo bari ikibabwira, bagendera mu nzira zabo. Imana ifise inzira zayo hamwe n'ubwoko bwayo, ifise umugambi hamwe n'ishengero ryayo. kandi abatoranijwe mu bihe byose, mu gihe cyabo, bumva ijambo ryavugwa ry'Imana, bararyemeye, kandi biciye kuri ibyo bemeje ko Imana ari nyakuri. uko niko abo nyene nibo batubanzirije, ubu bari mu bwiza. rero
byose mu gihagararo ciza, agakiza ubugingo bwacu bwakirijwe, ijambo ry'Imana, umuhemu w'Imana, imyimenyerezo yose, ibyo ari byo byose, gushika kwizera intumwa n'ubutumwa, gushika kugweraherezwa kw'ishengero mugeni no kuzamurwa, byose bitegerezwa gutondekwa mu buryo bwa gahunda bwa Bibiliya, hanyuma umuntu wese akayibamwo igiciwe. N'ibyo navyo twarabivuze ko yuko amajambo gusa kuri ivyo bintu ntawe bishobora gufasha, ariko hariho ikintu dushobora kuvuga kandi dushaka kuvuga ivyo ndabivuge n'umutimanama utunganye, yuko Imana yadukoze ku mitima, Imana yadushikiriye n'ijambo ryayo. Nari maze kuvuga ko yatuvugiye imbere amaso mu yandi. Jewe urafite igihuzu gukingira, je naco ngifise. Ubwiza bw'Imana bwakakiye mu maso ha Yesu Kristo. Jewe sinkibona igihuzu kidukingira icitwikirizo, numvise uguhishurirwa kuzima kw'ijambo rizima ry'Imana, kandi ndabyizera n'imitima yanje yose. Ico nicemeza yuko turi ku nzira nziza. Ivyo ntibisibanganya yuko umuntu wese bwite ciwe agira iyo myimenyerezo n'Imana, kugira ngo hajyuba yikiye iyo migenderanire hamwe n'Imana, hamwe na bamwe ku bandi. Acavuga ku murongo wa 6 mu Baheburayo 4:6, nuko rero kuko bubikiwe bamwe ngo babushikemwo, ariko babanje kubwirwa ubutumwa bwiza bw'umunezero baburijwe kubushikamwo no kutumvira Imana. Mbe ibi ni biki? Ubwoko bw'Imana, ubutumwa bw'umunezero, amasezerano yaratanzwe, bwari ubwoko bw'Imana, byose byari ngaho, barafite amasezerano, byose biri ngaho. Hanyuma haca hakurikira kwigaranzura, kutizera, kutumvira birakurikira. Uko rero Imana yatumye abantu bayo baba mu bintu abo yari yarakunze, yatumye baba mu bintu bigoye, ibintu nyine yatumye ubundi bwoko butigeze buhamagagwa ngo busohoke. Imana yabonye ko ibyo yakoze byose mu rukundo byose byari byasuzuguwe, ntabwo bigeze biha agaciro. Hanyuma yabona ko bazimira mu mitima yabo igihe cyose. Umuntu umutima utagizwe musha azozimira. Ni umutima ukomantaye w'ibuye. Urashobora gushaka ibintu byose, ariko ntabwo byibonera ko dukeneye umutima woroshe, umutima w'inyama, umutima wiyumva, wakira, wiyumvamwo kandi ukakira. Ubu turumviriza n'amatwi yacu, tukabona n'amaso yacu. Aho rero ndabona imirongo ibiri mu bana b'Imana, bamwe bafise umutima ugwa neza, umutima ushobora gufata ko wagizwe musha. Abandi bafise umutima ukomantaye, umubwira ubuntu bw'Imana, ariko babinyegeje inyuma y'inyundo y'amategeko. Umwanya wose baguma bahondagura. Umuntu umutima wagizwe musha n'Imana, wahinduwe n'Imana, yiyumva nk'uko Umwami yiyumva. Ubwoko buzomubabaza, azobugira imbabazi, azogira imbabazi. Ubwo bwoko agirirwa imbabazi nuko abantu bameze, bitameze nk'uko bizegurwa. Umutima uracakomantaye, uracakomeye, urugaye. Aho rero twaronse ibintu n'umutwe wacu, aho rero umutima wacu wagumye ugaragara. Mana, rema muri jewe umutima utunganye, umutima mushasha,
umutima ku bw'icubahiro c'izina ryawe n'ubwiza bwawe. Nta gihe giheze umuntu yari karavuga nashaka kumera nk'uko umutima nk'uko Imana ushaka. Rimwe na rimwe tuba dufise icifuzo, ariko hano ntibijanye n'icifuzo gusa, ariko bijanye no kuba Imana itugirira ubuntu, kandi hagati muri twebwe no mu buzima bwacu igashobora gukora mu buryo bw'ubushobozi, ku buryo bw'uko umwe wese muri twebwe vuba cyane iyo myimenyerezo yose izobe igaragara, kandi bose mu ntambwe imwe tubuhane mu rukundo rw'Imana. Ntihabe hakiriho umuntu akeneye kuba yo kwigisha ku rukundo tugashobora kuvuga ati eheraba ingene bakundana. Aho niho isi izomenya yuko turi abana b'Imana, turi abigishwa b'Imana. Nimba urwo rukundo rw'Imana ruri mu mitima yacu mu buryo bushasha rwasutswe na mpwemu yera, ndabibabwira, aho rero mbere murashobora no gukunda abantu bishize impande yanyu nk'aho umenga ni abansi. Twe nta n'abansi dufise, nta mwansi n'umwe mfise, ariko benshi bamfata nk'umwansi wabo. Ntidushobora guhindura ibintu. Iminsi yose biba bikwiye kumenya mbega umwe ariko akora iki, umwe canke uyundi, mbega umwe canke uyundi bahagaze. Umwami wacu yari urukundo rw'Imana rwahishuwe, rwagaragawe. Iwe yaranswe, yarakubiswe, yarajanjaguwe, yarafise byinshi yategereje kwihanganira ngo abirenge, ariko mbere no kumusaraba abambuye ku musaraba yashobora kuvuga ku musaraba ngo data ubabarire, kuko ntibazi ibyo bariko barakora. Ntaco bivuze yarabasengeye, ntaco bivuze icyo abantu bashobora kugukorera. Nimba umutima wawe warahinduwe, wagize umushasha, wuzuye urukundo rw'Imana, ubona n'amaso y'Imana, uwumviriza n'amatwi y'Imana, kandi wakirana umutima wa Yesu Kristo umwami wawe n'umukiza wawe. Aho rero nta muntu n'umwe ushavurira, urumva ubabaye gusa, ariko mu mutima wawe ntuzemerera icyiyumviro kibi kuri mugenzi wawe. Ndafise ico kwa kushiki wawe cyangwa kuri mwene data, ndabizi yuko ngo uyu ndabizi haracariho ibyumviro by'umubiri mu bwoko bw'Imana. Aho rero ntidushobora guhimbara Imana. Nimba umwe aba afise icapfa uyundi, hakaba ariho umutima mubi, ivyo byumviro byose by'umubiri, ngo uyu yankoreye ibi, uyu yarambabaje, ngo uyu yarampemukiye, aho rero nta n'umwe mushobora gukora. Nimuje ku ruhande rw'umwami, hanyuma n'abandi nabo baje ku ruhande rw'umwami, aho rero ibintu byose bizoja muri gahunda. Ariko igihe cyose wiyumvira yuko umwe yitwaye nabi, umuntu wese yakoze ikosa, nimba umwe ari ku rundi ruhande undi akaca ku rundi ruhande, haba ari impande zibiri, imigwi ibiri, aba ariho imigwi ibiri, ibyo rero byibandanya gute? Oya, ndabivuga ndabyemezwa, iherezo ritumbereye rizoba ntango yari itumbereye mu byakozwe n'intumwa, kandi ku iherezo, ku ntango Satani ntiyashikana n'ikirenge imbere y'umuryango. Ku ntango y'ishengero hari urukundo rw'Imana n'ubumwe bwa mwemu, umutima umwe, nta kintu kimwe cyaba kiri hagati ya bashiki na bene data, kandi ikibanza cyaratigita, Imana ikishura amasengesho yabo. Mbega turashaka gusha ibyumviro byacu ku ruhande, ibyumviro byacu by'umubiri bidashobora guhimbara Imana, ibyo twiyumvira yuko bamwe dupfa n'abandi, kandi tuvuge tuti mwami ngire ibyumviro byo wari ufise, mfise mwemu wari ufise, umwe umutima wari ufise, ibyumviro wari ufise, ibyumvo wari ufise, nuzuye ukwera, gutungana no kwizera n'urukundo. Ngene byonezereza, kandi yumvire ko twebwe twese yoba Imana
pouvait nous visiter. yoshoboye kutugenderera ikatwuzuza ku buryo bw'uko umuntu wese fasse son expérience agira umwimenyerezo ukomeye cyane hamwe nayo. aho rero ntituba tugikeneye ngo nimuhaguruke dusenge, ntituba dukeneye gusaba ngo duhimbaze umwami. aho umuntu wese aziyumva nk'uri mu rugo, ushaka kurira azorira, ushaka gushima azoshima, ushaka gutakamba azotakamba. ibyo umuntu wese ashaka, nta muntu n'umwe azoreka ngo agogwe n'uyundi, ariko bose bazorondera mu maso h'Imana munsi y'amaraso y'umwagazi w'intama, kandi bazoza ku ntebe y'ubuntu kugira ngo batabagwe mu gihe gikwiye. uyu munsi twumvaza ubutumwa bw'Imana, turabwemera kandi turabwizera, kandi turiteguriye dufashijwe n'Imana gushika ku iherezo, gukurikira umwami ashobore gusa kutwemerera, aduhe ubwo buntu bwo kuba mu wese bwite ciwe abe mu bikwiye kugira ngo ashikire intego. kandi shaka gushimika ngaho ntihagire ikintu kimwe tubura umunsi wo kugaruka k'umwami, ntitubure na kimwe, twiyubare ntihagire n'umwe yoboneka yuko yaje yacererewe. nimba ari ikintu tubura, nimba abatizera n'abantu abadatwaye muri bo ikicizigiro kizima basigaye bakaza batevye, ibyo ntibikomeye kuri bo cyane, ntibazobabara. ariko twebwe ababereyeho izamurwa, hanyuma tugashira ibintu byose, tugashira ubuzima bwacu bwose muri ivyo, hanyuma tugasigara sinzi ingene twokwiyumva. ariko nta n'umwe azomaramara ashishizere ciwe mu mwami. umuntu wese arashobora kandi azogira imyimenyerezo hamwe n'Imana. amen. ndemezwa yuko no kuno mugoroba amakoraniro ubw'ubuntu bw'Imana araza kugira ibyamwa hagati muri twebwe. izina ryiwe rihimbazwe. amen. turahaguruka kugira ngo dusenge. data uri mu ijuru, turagushimira mu bwira bw'imitima yacu yuko tugiriwe ubuntu bwo kumva ku bw'ubuntu bwawe. ntidushaka kuza tubabaye, dushaka kuza ngo tuzobabare, ariko duhe umutima wawe, duhe umutima umanyutse. tanga ubuntu bwawe muri ano masaha, mu gihe twumvirije ijambo ryawe. utanga ubuntu bwawe Mana, kugira ngo imitima yacu ibe ihindurwe nk'imitima y'inyama, atari imitima ikomanaye nk'ibuye. bibe ibyo bintu nk'uko by'ukuri dushobore kubivamwo. ariko mbega duhagaze gute, mbemeze gute uyu munsi? mwami, tanga ubuntu bwawe kuri bose kugira ngo dushobore kwigenzura ubwacu, kugira ngo twigenzure kandi tugire ubuntu. mwami, dufashe muri no minsi. turazi igihe tumaze gushikamwo. Mana yanje, aho abantu biyumvira ko bari ikintu kanaka, bashaka ikintu kanaka, ariko turashaka guhagarara ku ruhande rwawe, turashaka kujyana nawe, turashaka kuba twiteguye igihe uzogaruka. utwemere nk'uko turi. niryo sengesho ryanje kandi nicyo cyifuzo canje, kandi nzira yuko niryo sengesho ryacu twese. ufashe mwene data, ufashe mushiki wanje, udufashe twese kuno mugoroba. turaje mu guca bugufi imbere yawe hamwe n'umutima uciye bugufi, twubamye, tuje kuri wewe twese hamwe, twambaje izina ryawe. ntituje gukorana kubera umugenzo, ariko turaje kugira ngo dukosorwe, kugira ngo dutegurwe kubwo umunsi wawe uri hafi, kuko uzoseruka vuba. ego uzoza gufata abawe vuba.
ubajane mu bwiza ahawe ahuba. ntitube abantu bazoba barashutswe, ntitube tuvuga yuko twizera ubutumwa tutagize imyimenyerezo ihagije kugira ngo twitegure. utange ubuntu bwawe mwami, utange ubuntu bwawe ku bantu bawe, uduhe twebwe twese ubuntu bwawe kugira ngo duhure nawe nk'uko byabaye ku ntango. dushobora kuvuga uyu munsi tuti mu mutima wanje agakiza kashitse. udufashe mwami, turagukeneye buri munsi, buri masaha yose, na cane cane abo bose bari mw'ino si, bari mu bikorwa byabo, mu bibanza byabo. twese turagukeneye kuko turabona urungano rugoramye, aho umugwanizi yagoramitse ibintu byose biriko biraseruka, ibihe byose bibi. ariko mwami, turabizi yuko uje vuba, kandi ufashe abo bose, abo wavugishije, abo ukivugisha mana. turagusenga kandi turagusaba ubuntu bwawe, turagusaba ngo utubabarire, uduhe umutima utunganye, uduhe umutima mushasha, ubimpe, ubiduhe twebwe twese, uduhe imyimenyerezo muzima hamwe nawe. n'ubu naho turagukeneye, turakeneye ibindi, turabigusaba mu izina ry'igitangaza kandi ry'ubwiza rya Yesu. haleluya. icubahiro n'ubwiza no gusengwa bizanirwe izina ryawe ry'ubwiza. haleluya, haleluya, haleluya. amen, amen.